Hello mes amis, ubu nabazaniye isarade kuko mutashaka kubisaba muri comment. Hari wasabye gati nshaka kubona uko bateka agasara cyangwa kunyigisha uko bateka isarade. Aciye vuga rero nayo mutayemwo nkuko mubona ngaho ku ma video ari imbere naberetse tomate ndabereka poivron ndabereka magi ndabereka indimu ndabereka tomate ndabereka mayonnaise ndabereka n'amashure twagiye twatangwa n'amakaroti yose ngaha ndakoresha. Iyo rero iyo nariko ndakata ariko kombre urabona nari nakunda ikata ko nifuza ndabibutsa kugenda ku ma account yanje yose mugira amasaswe n'amaforo byose murayazi kandi murahasobanukiwe. So aho nari nafishe rero ishu niko ndayikatagura n'ishu ndayikatagura pora buhoro wewe kuge arakona ni hakaje no kuyikata ni hatari ni fostana ntawe ujya gatamugoye niko babivuze aho na rero nto ikaroti nayo ngiyo ndayifise nawe niriko katagura ndayisubira ndayihwata ebana sinzi ko bikubarira nyene nawe cyo byu ariko ivana nyene ko newe bishaka nyene kubyo ubikatagura je nayo kataguye nuko nishakira nyene nawe nyene uravyizi nyene ko ibintu byanye bize ko ari flex wewe twagiye ya nunga ndabibutsa kweri mu account yanje yose mu following mu sharing video ndakwibutsa gukomanta kuri video uvuga ati shaka kunyigisha guteka iki ndoca nita ndakiguha ndayigutamwo bana ngaho ndafite igitunguru gitukwa naco ndagikatagwa ndagishiramo ndagikatagwa nyene ibipande nyene nifuza nyene kunyene ndavyifuza nyene ya amacantura ni tomate nazo ndazidekora fresh kugira ngo nyene komusa ni wonza guhishira imbere zo kuvuga respect wewe urashoboye nace fata indimu nana ndayikatagwa nayone ndayisha keke para rero nafise na magi cyane pata ndabishiramo ndabivangatiranya nazo tomate naheza wewe Kari rero dusangire mwari kumwe n'umusesanguzi cheese.